Asanze filme zo mu Rwanda hari bazakira gute zo mu Burundi bazakira gute? Ikintu ca mbere numvise nakunze nuko bakunda ama histoire yacu kandi baremera ko tuzi gukina. Bazi bagiye ahantu bakaja banga mu yo muraciga. Zova bivugwa nka vya bindi vyaba kuri Abel na Fanny. Bakavuga bati yateye imbere ubonye nawe nyene bitangwe kugenda ukunuko aciya nta. Kizotwemeza yuko nera tazo kwigira hemukira Abel. Nkuko Abel yamavuga ko abantu bamuhemukira. Sindi Imana. Bose nifuza ko bishika. Ahubwo ibyo nsengera Imana ndasaba ati tuzosenyere ku mugozi mutoko mudufashanya soko mudukundana dufashanya ibikorwa dushikane kure. Ako bizamwe induru ikiniki kuzomva baramufashije baramwinjije yaramukinishije none bigenze kuno ko dushwanye naho iyo no ndi mukuri byogorana kugira kuri kwanje kwemego. Genda gute burya Abel ni yatangura kubabara yuko nera atanguye gutera imbere. Kuko twambaye umubiri kandi ko ndamubona jewe ndamubona nyine nkomenga ni marayika rero ko bikora rero hamwe abikoze ndamugize ukuri ndacumubwira ati bana ndambwira umviriza rero mon frère bwana Abel gasubira mu kwa bwana Abel benshi baranyandika ati Beni muze mutwarize vraiment ino nkuru ko vraiment kwa rukuri ko vya vrai Abel yemeye novuga gukurikiranera kandi asanzwe afise novuga umugore wiwe mu nzu ariko je ati je Abel ndaza ari yubashe bavuga yuko mwebwe muri mu rukundo na Abel mbese hariko ari ibindi vyihishije biba abantu batabona yego inyuma voilà yo bandugo bayama goye iyo umukobwa n'umuhungu bakorana ibintu bari hafi na hafi muri team biba bigoye gutahura ngo ari umubiri kunanira ukumva uri kurababwa ukumva yuko neza shetani yagushizemo umuka ngo cyangwa wavuze amen uri kuvuga haleluya nigihe bari kumwe na Fanny Lavine byarigeze ko bivugwa ko cyane ko Abel na Fanny Lavine harimo ubucuti butari bwa hafi cyane bibi nkuko nyene abantu bakimva ati none kubera iki amisi yose Abel yo agize novuga ubugenzi cyane n'abagenzi basanzwe bakina mu novuga amareresi iyo image bacu bayimushirako cyane bujyanye sivyo baba mubonamwe kubera iki babimwagiriza we gusa barakwagiriza ko wewe ufise inda like ya Abel nyene ingwikuze twese na marayika hari na mweranda hari biranavuga yuko umweranda acumura agakashumura indwi ku munsi none ndimanje nyene no maramara basomye ikigogwa cyo kivunga ari imyaka mugeramo bigaca ivyimvyaro bigaca agacajamwo limite iyo myaka ndayisigaje naho no vyaramwo bane vyo gukunda umaze gutwika ingahe imyaka ugeze ku myaka ingahe kare kageze aho hari umuntu yivuga imyaka bada yaje Bonjour mesdames, messieurs, le fan de Abuja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry of Abuja Flavor. Chakanya makuru chama kibazanira bishisha muvuga muri industry of Abuja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusura dukengurikira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndabakunda cyane kandi big up sana from kuri support mamutwereka vira birashwa ku mutima cyane hama uno munsi ndagufitiye novuga umutumire witeka wibaza ko arinde kuri mikoro kuna Beni behind the camera CK professional akobikora neza cyane like umutumire wanje witeka je kubwanjira mu mu diaspora kuko ahari vraiment cyangwa aheruka yaramateka bari bagiye guteza imbere igihugu cyacu kandi no guhanisha cyane uvuga aba bisanzwe by'amareresi by'iwacu zo kuyaga byinshi kuvyerekeye movie ziwe na cyane n'urubuga rwa YouTube twabonye rushasha baturunkira ama link inbox tuvuga ati mbega YouTube yiwe mbega ko iki igishushu kuno like ku bintu tari twitega mu munsi umwe cyangwa mu masaha ngahe gusa reka raza kutubwira byinshi kuri we yitwa Mutoni Ornella ariko je ngabatunze gunda kumamagara Nella tumuzi mu mafilme menshi cyane hariya mu kukibiba cyane gose gose cyane Nella vite sasa ni bon uko fresh uko bien fuzi Banyarwanda nakufanya mzuri mata mwana amakuru ya Nella rero biraza neza abakunzi Step Media kuri 5 n'abakunzi b'amareresi je ngira nsabe Nella ku ruhande rwanyu novuga yuko yoduza mikro gatoyi kugira ngo mumwumve neza aguma hari ibintu aguma ashaka kuyidoga n'ibyo byumva kasi nagiruko Nella bite rero ni bien azi ngumunda kubwira ati bite rero ndagira narindi ndire kuvuga ati ni sawase ni sawase yo ito ya jesoko ni sawa ni sawa kuri kino ne kushi y'abarundi mugiye mu Rwanda muca muhindura ururimi Nella just ndimo naje ndimo numwege bitese uraho sawa se eske kike sike baguma muvuga mu Rwanda utsurisha mamare ibintu by'amasisi
sike de la sis kubera kino nera muguma muhindura ururimi kandi musanzwe muvuga ururimi rwanyu nagira mugeze hari amacha muvuga ikirundi kugira ngo navenye bavyumve ko bokivuga uzukuna abanyarwanda bakunda umurundi akaravuga numbwire kuri kino nera mugeze hari ariko mu bakundishije ubisumbije uko basinzwe bagukunda ugasanga mu mutango kuvuga ikinyarwanda oya gisinzi ngira ngo hari gihe ubu kurabona umuntu akaravuga kumva birakuryoheye usanga mumenga ko muramuka mwavya kugiye gusanga wabivuze ubwo wundi ho nabirenze nano kwihindura kuba umuntu ari umurundi canke umurundi kazi yabiryoshe navyo biryoshe kumva kandi nyine turibo ntabwo two kwihindura rero abo tutari ya ni muribo kandi nta kuri mu kwihindura abatabo mutaribo kandi nivyo vyiza cyane ku rundi ruhande kuri kinone just nta uri impamvu umuntu gaje go sana beringiye mu Rwanda nangwe kuvuga mbe urazi bijya je sais pas les histoires ako novuga cya kirundi cyeje kugira ngo bacyumve neza urazi ko ubaye proud n'ikintu ciwawe bituma nundi muntu agikunda baranabikunda kandi no baranabikubahira basi nabo bakorara ivyo biganiro canke birasitaza y'abarundi cyo mangu nenguze nuko muri vugisha ari bikyo nyene yo nukuri ona tsitaje babarire rero savye kigomba ndi musi y'ibirenge byayo urabonye mu commentaire nawe haranabibonye kandi urabonye ko wadusitaje mugabo ni ukuvuga umuntu ibintu ngo kuryohara n'isikirundi ibyo kuryoha nyine nivyo nabanye ngo bitotsi ngo bafise ibitotsi ibyo nakunegeze mvuga mu izina rya Yesu mana yanje Jisho kuza semenya ko gatano indwi karagaciyemwo peu importe nako uvuga ikiranyarwanda canke kirundi twese turi bamwe mbe warasi ko barundi n'abanyarwanda ari bamwe ganela turi bamwe kandi dusanzwe dusangiye n'imico imwe irasa gusa niko ucusanga bimwe nuko hariyo inovuga abakuru b'igihugu babiri canke novuga intwaro zibiri zigiye zitandukanye kandi novuga n'imico hari ibintu bimwe bitandukanye nivyo usanga hari byo dutandukanye ko nahandi presque la majorité nka 80% byinshi turabisangiye sivyo none ariko kuri ndi ruhande ikirundi tuba tugiye kwa gushira imbere sivyo none nera kwa kundi nyene ezo turavuga ati amahoro mugapana amahoro se mwiriwe se mana yaje ariko entre ta ibintu byagenze neza cyane mu Rwanda byagenze bien turashima Imana nitwidoze yaba mu ntango yaba no mu merezi byagenze neza muri make urugendo rwagenze neza en general ati rero kugira ngo baguhitemwo nka Nella ko tuzi ko hariya muri kukibiba hariyo benshi ba dodo bari basanzwe bafisemo uburambe kandi nabo nyene bari kugenda bari kubikora neza cyane gusumvye uko Nella kumbure wewe yatanumwanya kingahe yarabimazemwo ariko novuga umuryango novuga Abel asanzwe atyangi ya lebo ya Abel ikihitamwo Nella urumva ni hakoze uburambe canke ubumenye canke ya ni timu ya Abel habaye kamwana wa mama sasa no twagiye nka timu Abel afite timu yiwe muri timu yiwe nerarimo Steve oyo ndose abonye barimwe none wumva muri timu ya Abel mbega twibutsa abantu batayizi mbega yo bayitwa gute G5 majambo yose ni gospel, film, ice cream, comedy. No konyere. Gospel, ice cream, comedy. Changa gospel, film, ice cream. Hari comedy hasha kwa na company. Kesha. Yes. Okay. Peu importe ariko ni urumva ko bifise signification nziza. Film turabahereza film, turabahereza ubutumwa. Filme hamwe na nzenya na ice cream hariya byose yarabishizemwe okay muri iyo company rero civuza ati rero badodo ntibari barimwo oya nabwo arabakinyi babeshe ndapfo nabwo ntabwo arabakinyi yes nsabakinyi babeshe sabakinyi babeshe niyo mpamvu batigize bagenda niyo mpamvu yatwaye abakinyi biwe okay umva icuvuza ati rero kwa dodo harimwo abakinyi biwiwe nawe nyene hajya asanzwe afise urumva hagiye timu ya Abel nyene watubwiye ariko muri make simwe mwagiye hari abandi basigaye basanzwe ari muri timu bose musanzwe muri bangaye gane kugira tufate urugendo icambere kuko twa tujana nakaza atari kwinezereza turamanza tukaraba histoire ya film tukaraba hazokenerwa mama bangahe hakenewe umukobwa hakenewe umusore hakenewe bivanye na histoire tugenda turabiye kuri histoire nta muntu yogenda agiye kwicara canke gukina canke kuryoherwa wapi twese tugiye kuryoherwa tugiye gukina umva bateza kuraba umuntu afite icazo bagiye gukora zahuriranye nabajya kujya tubonye byagenze neza cyane byaradushimishije nka twebwe twadusigaye novuga ku gataka kiwacu kamavukiro novuga mu Burundi twavuze ati vraiment bagiye neza kandi vraiment cyadushimishije nuko mwavyitwayemo neza cyane muri rusangi biradushimisha cyane nka twebwe dusanzwe dukunda amareresi hano iwacu
kandi mwavyitwayemo neza biradushika cyane ku muheart novuga Nella nabandi bantu bayikubwiye ivyo bintu cyane benshi ni warusigaye kubimbwiye kuri kwimana afu sasa muriko muyi bisibije ba diaspora oje sinze ba diaspora ba 2 minutes murafise ukuri rero cumenga mwa ba diaspora ba imyaka yose mucamugara n'ibiganiro mugacamumenga mukavyimana ukuntu oyaje nakwe imiganiro benisha kugira ndakirogera zikuru vyagenze urambeshe mana yaje imana ibiganiro ni kwimana ibiganiro wapi mais c'est bon gusa ni vyiza gusa kurundi ruhande mbega umuntu acayifuza kugira mbega tuzokunguka iki ku banera bagiye hariya ni kiki twungutse novugana cyane cyane mu mareresi yani wacu tuzokunguka iki kuki kubijanye na kijye koko cyari kibajanye hariya tuzokunguka iki kusanzwe bon industry yacu yani wacu novuga ya mafilm hajya umuntu ugira atera imbere bavuga ngo kamyoni katagurutse nikagira iki voilà rero nimba umuntu ashobora kuba yumvira ati reka ngende nje gukinira mu Rwanda abari ko aratera intambwe kandi nimba ko turaja mu Rwanda twazwe kuzana bishasha ko nimba tumenyereye gukina histoire zo ngaha mu Burundi bigaherera nimba dushizemwe n'ivyo mu Rwanda n'abanyarwanda tugashiramwe abastari isuka ku bintu byo kubiragenda neza urumva inyungu zirahari nizo nyene kandi inyigisho ziremwe muri iyo filme bazozibona harimo n'inyigisho cyane cyane zerekeye kwerekana ko abanyarwanda n'abarundi turi bamwe twari kwiye kwivangura voilà nivyo biri natanguye kukunda ndavuga nari maze kuronka urusaku bambwira ati target ya ino film ni East Africa vuze ko ari East Africa East Africa in love numva n'urukundo East Africa iri mu rukundo ni gwa rukundo nyene twaba twifuza kumenya ati mbega bizogenda gute mbega bizoza gute ariko urumva yuko muri ya team novuga ya Abel Nduwayo n'urukundo ruzi imbere cyane imbere ya byose kandi nivyo mushira imbere cyane kandi atari rukundo n'ukuri nacu twari kwishoboza basha nimba uzi ibintu vya mbere bivugana ni tournage haro rero ugiye muri tournage uvuga ati hari anzomara yindwi ugaca mugenda atari rukundo rimwe muri team ugaca mumara yo kwezi canke filme ni munayimari ariko nyene mugiye mubishizemo gwa rukundo mwese yitangira filme yitangira igikorwa bikabona kugenda neza kabisa yes entre taje ku ruhande rw'iwanje nibajije yuko abakinyi b'amareresi presque bajya bakuru ceze kuvuga ba Abel ceze kuvuga ba Medaria ceze kuvuga ba Fanny hariya ba Liber bande banela urumva mwagiye mwese mufise igikorwa mugiye c'est pour cela arabona agiye mbaza ati mbega mwe ko mutagiye ko twabonye abandi bagenda bivyagenze gute kumbe yari timu ya Abel gusa mbega wasanze filme zo mu Rwanda hariya bazakira gute zo mu Burundi bazakira gute ikintu cyambere numvise nakunze nuko bakunda ama histoire yacu yanyu basi mu Burundi dukina kandi baremera ko tuzi gukina baremera ko muzi gukina nuko biryosha zibagiye ahantu bakaja banga muyo muraciga biracaza ariko abantu bakorabwa sha murazi gukina ugiye kubitera babonye kuntu kina akavuga sha urabitse mba biryosha kabisa kandi zera yuko kugira ngo babahe niyo opportunity ko mukorana nabo nuko babonye ko ari cyo mushoboye mbega tuzosubiraho canke vyahereye hajya nyene Nella akazi karabandanya ash wabwiye ati umuntu akanye mu Rwanda avuga gute ngo ubukonje nego menganizo nyene mana yaje mu Rwanda nyene ubukumbuye imbeho yawe nasavye amata akanye ngo ndabura ivyo baraburenza bikanye ndiko ndabasaba ivyari rega nacenda cyumvira sanga ni kubabwira ati amata konje kuri mana yaje mais entre temps urumva ko ari ibintu vyiza bari batwaye n'igikorwa ciza twe ku ruhande rw'iwacu nka step media kabiri 5 twagumye twifuza ati mbega bizogenda gute mbega ni film imeze gute mbega ni saison canke ni full movie like film ihera filme ihera ya Mutoni Ornella canke ya Abel Nduwayo official hamijya YouTube twagiye tubona mu nyuma umaze kugera mu Rwanda ni wanje igihowa canje par contre twuma twibaza yuko hari film zoja kuri YouTube ya Nella ijya iyo mu Rwanda haje wari mu kazi nari mu kazi none nk'uko turi mu kazi ko dukora ivyabera ivyo bacu bica bihagarara turajariranye vyose murabandanya yes ni kibazo nari navuze ni cyane ikintu nari navuze tugitangura mvuga ni YouTube twagiye tubona Nella taramara n'umwaka abatanguye kano kazi benshi barakunze kubikora heze nk'umwaka canke bamaze gukora bakakubakisha izina rinini cyane mugabo Nella wewe bifasha umwanya muto cyane novuga nko mu minota 10 tuba tumaze kubona abantu barenga 10 barenga kugira subscribe Nella bitugana ukoresha ibiki wewe burya byakugendeye gute ubuntu bw'Imana yonyene igaragara mbega ni YouTube yitwa gute Nella ni Ornella Mutoni tuzoba tubona ko ibikorwa vya ya team ya Abel canke ibikorwa vya Ornella byanje vyawe guys ni kibazo nca nifuza kubaza Nella
timbega burya hajyanyenera ntibizova bivugwa nka vya bindi vyaba kuri Abel na Fanny bakavuga bati yateye imbere ubu onye nawe nyene bitangwe kugenda ukunukunuko aciye yanta wo mutabere nizise gukorana ntabijya Abel yavuga ubwa mbere avuga kuri Fanny ngo naramufashije like ibi nibi wapi sindavyibaza yuzuye mu kirabere iyo umuntu abonye ko ateye imbere abagomba je nibaza yuko yukurakora ugumubona ko ari ahantu utarashika ukeneye gushika kuko ushobora kugira ingufu zigushikana kure rero maze gukora ukashuvuga ngo nashitse nanjye ngire ngo ivyanje iki nzoba nzoba nguye bizobuye ahubwo ndacakeneye ubufasha ndacakeneye ko amfata mu mugongo canke twaba turi kumwe sinumva rero ko noca mvuga ngo ndamuhemuke canke iki mbega niki kizotwemeza yuko nera ataze kwigira hemukira Abel nkuko Abel yamavuga ko abantu bamuhemukira sindi imana kandi ukora musiki yakyamu ntari imana mana yaje nanga kubesha sindi imana kandi Abel si imana kandi twese turi abantu n'amani turimo usibye gusa ko imana ikorera muri twebwe rero hamwe bishitse sinzi ukuntu bivuga kuko sinifuza ko bishika ahubwo ibyo nsengera imana ndasaba ati tuzosenyere ku mugozi mutoko mudufashanya soko mudukundana dufashanya ibikorwa dushikane kure ako bizamwe induru ikiniki kuzomva baramufashije baramwinjije yaramukinishije none bigenze kuno ko dushwanye naho iyo no ndi mukuri byogorana kugira kuri kwanje kwemego rero je ndasenga ibane mu ijuru mana nitsoshwanye Uratinya gushwara na Abel nukuri nitsoshwanye yubahwe umwana mwiza narakamara gushwara nawe akiyavuga yes uri kurumva yuko nera kubwira ati je kubganje ndazi kuyafashije ndazi ko vraiment naho ngeze no munsi ukisha Abel ndibatse niwe yakuzanye muri filme burya niwe yagukweze kuvuga ati ingonda kwereke aho bihiye bimeze neza taba yawe twikuze oya narabisavye warayimusavye hamaranye inzara amfasha n'ubu turacari kumwe ndi mu byanga yarakwigishije basi yaranyinjije arakwinjiza urumva ko ubwo n'ubufasha bwa mbere kuko yatanyinjiza urumva sinari gushoka nza nkora ivyo wanje nivyaye no kurabona ivyo nakunzwe n'ivyo nagize urumva yaramfashije n'ubu turacari kumwe urumva kuhajya umuntu agutereye intambwe ugatera iyindi vraiment abafise umuzi munini mu bintu vyawe rero yubaho Yesu urumva yuko na cyane kuza wibuka umuntu yagufashije ni vyiza cyane ariko kurindi ruhande n'abadufashije ari gihe usanga satana bagiramwo gacu usanga ntibashaka ko dutera imbere mbega bizogenda gute burya Abel ni yatangura kubabara yuko nera atanguye gutera imbere kuko twambaye umubiri kandi ko ndamubona jewe ndamubona nyine nkomenga ni marayika rukurwiba ko bikora rero hamwe bikoze nabwiza ukuri ducumubwira ati bana nambwira umviriza rero mon frère bwana Abel gasubira mu kwa bwana Abel love sema amen nambwira ati nukuri mutama ndakubaha ariko hara ibintu bitako biragenda neza kuno twicaye twevugana kandi ubivuganye abonye namubwije kuri yo cabiheba rero uzocujya ice cream ya bitano mu maso nukuri itagukubise uzocugera dusenga imana udacubwira gute ko ndabona nira ko arambwira ati bwana Abel moi je vais te quitter oya just no se dara imishi face je ngomba ndagucike kandi ubunyene yoya nibikabe amen imana ivyumva gusa nyene nkuko bivuze shetani ngiramuteye bigenze uko ingingo nofatanya kumugiza ukuri kandi ndisu namugije kuri twicarana tukavugana nawe yobona ko ivyo bintu ndiko ndavuga ngo yavyo ivyo akabiheba kandi nawe ne bishitse nkahinduka kuko navuze ko nari imana bishitse nkahinduka nawe yonyicereka akambwira ati none wewe ko muri iyo miseze wari umeze uko utari kumeze nibiki kurahinduka rabusubire ku murongo canke niki nanje no mwumvira nk'umuvyeyi nkahinduka rero turabantu nyene namuna adakosha nakosha za manore nawe ni yakosha na hari umuvyeyi nzomuhanura wallahi yes uri kurumva yuko neragerageje kudusigurira neza ariko kurundi ruhande hari gihe umuntu aba ari muri team nera gusanga umuntu arashoboye cyane par rapport y'abandi akaca babwira ati je vraiment mwarandeze byaragenze neza cyane ariko ndifuza ko vraiment ko na jewe notangura kugira kiwanje bavuga ati mu kirundi ciza gato karakura yego gacu usanga barababaye
bizogenda gutenera uzokwemera bababare cyangwa uzokwemera yuko bazokomana wa munezero kubonanira ari ku ruhande rwabo ya ahubwo je ivyo vyarabaye ivyo vyarabaye kandi bababaye narababwiye ko ushaka gukora ivyanje banshigikire kandi baranshigikiye kandi ko nkora ivyanje kandi nzobandanya nkora n'ivyanje nzoshuguma muri ya team hariya nyene canke ni team zibiri ziba ziri kumwe cyane nka zibiri ziriko ni zibiri ziri kumwe mugabo ni umwe akora ku gatwe kiwe undi akora ku gatwe kiwe mugabo turi bamwe sinoca nsezera ngo niko nkora ivy'iwanje ngo nakuze ngo reka njye gupambana nawe pambana ariko nera kurundi ruhande wibuke urugamba rwa filme ni rurerure si ruto kandi ruba rusaba yuko turuha umwanya bugize uronka umwanya w'ivya Abel n'ivyo wawe Ganela ndakwibutsa yuko nandi ivyo wanje sino kwikina na jenye ndakeneye kumukinisha Abel ndakeneye kukinisha none ni nababurira umwanya nzoca nikina na filme jenye nibikunda bizokunda nizo kubarongera umwanya ko nanje hageze barahundonkera Jace ngabo bari mu Rwanda like ibintu byaragenze neza cyane like ama post menshi tugiye tubona agiye atandukanye mbese hararavugwa n'urunwa rurerure cyane ariko kurundi ruhande je ndavuga nti bijya byo bintu bujya sivyo abandi nabo banyandikira inbox ndazi ko abasanzwe bakunda amareresi y'abantu hani wacu benshi baranyandika ati Beni muze mutubarize vraiment no nkuru ko vraiment kwa rukuri ko vya vrai Abel yemeye novuga gukurikiranera kandi asanzwe afise novuga umugore wiwe mu nzu ariko je navuga ati je Abel ndaza ari yubashe nera ndaza ari yubashe ivyo bintu ntavyo bokora ariko kurundi ruhande navuga ati reka nzobibaza nera turi kumwe abibeshuze neza avyumve bavyumve neza cyane sivyo nene Ganela iyo nkuru yimbwire rero kuganda yishure ama post agiye atandukanye twagiye tubona ama post benshi bagenda bavuga yuko mwebwe muri mu rukundo na Abel mbese hariko hari ibindi vyihishije biba abantu batabona yego inyuma voilà yo bandugu bayama ba Israelien benze ndavuga ndi ndarabimbe nukuri kwibana ne kuva ninjira muri filme je babamye bamunyagiriza Abel ni yego nino saha nyene biba bigoye iyo umukobwa n'umuhungu bakora n'ibintu bari hafi na hafi muri team biba bigoye gutahura sivyo shumenya hari ikindi kintu kibahuje mugana agenda ababwiye muri no bintu tukina vya filme mutabonekana kujya basi mujya mu bibona biba bigoye kuko tuba turi muri filme dukina vyinshi ariko dukina turumwa n'umugabo ugasanga bibayemo n'ifoto ija hanze barayipostinze barayivye ko amajambo mbega none Abel nane no babona wenyene niwe kinivyo gusa canke niwe gifasha bamureka ibintu bitari vyiza akiyabu mwibuke ko Abel afite umuryango afite umugore afite abana 5 none wumva none nco ndamutwara he kweki mutasengera none nde muko musengera none nje kubihabara si vyiza kabisa ariko kurundi ruhande twambaye mubiri nela twambaye mubiri urumva ivyo navyo tukiye kuza turavyiyumvirako turavyiyumvira ko twambaye mubiri mugabo nambe twambaye mubiri hamwe tuvuze ivyo muri film twosha bavuga ati habije ibintu bakina bari mu gitanda ahubwo baherezamo oya nibibaho erega n'ubundi nuko nyene bavuga ati birabandajya ni iba à suivre inyuma kamera tutazi action iba yavuye aya ni kuvyumvira siko yabiri urazi ko benshi bari muri filme benshi hari abafise imiryango arafise abagabo hari abafise abagore hari n'abafise abakunzi niki none urumva ko ushugena muri filme ukaca gutanga ibintu vy'umukunzi wawe vraiment bon ntibikunda ariko twambaye imibiri nera none umubiri uranda ndakubwira umuntu amwiyumvamo naho mukina nimeze gute ne upfa ugwishije umubiri acawe nela we nela burya yashika basari reka byakweye wapi nela basi byashika basi like Abel kumva yuko vyumvira bitanguye guhinduka basi akambwira ibindi bintu akakuvuga nk'ikiratini basi ukurumva yuko je burya naho no ingare keshi banasiri agatanga kuvuga icyarabu alhamdulillah bismillah narabimbwire Abel ndakubwira turubahana murubahana ego ariko kandi hatabaye kubahana twosha dutinyukana ivyo wiyumvira bizokunda cyabikaba ariko mu mwanya twubahana haba hariho akarimbi haraho dushika haraho tutarenga ariko ari igihe akubwira ati ngo ari igihe umubiri kunanira ukumva uri kurababwa ukumva yuko neza shetani yagushizemo umwuka ngo cyangwa wavuze amen uri kuvuga haleluya yo man nzomusengeze nibizo bimushikire ko usanga biradushwanishije kandi ikindi naco bica bituma n'abantu benshi bavyemera nuko benshi bavuga ati biranamuvugwa ko cyane kuko uribuka yuko n'igihe bari kumwe na Fanny Lavine vyarigeze ko bivugwa ko cyane ko Abel na Fanny Lavine harimo ubucuti butari bwa hafi cyane nkuko nyene abantu bakimva ati none kubera iki misi yose Abel yo agize novuga ubugenzi cyane n'abagenzi basanzwe bakina amavuga amareresi iyo image bacu bayimushira ko cyane bujyanye sivyo baba mubonamwe kubera iki babimwagiriza we gusa
nimba mwagiriza baranamurenganya je ndamuzi ku bwanje c'est pour cela mba nifuza ati reka tubaze aba bari hafi yiwe kugira ngo tubeshuze ivyo bintu je ku bwanje ndabivuga nkabiharira ati suko amezi no abantu bayimwiyumvira ko n'ukuri baramurenganya ico tuma rero abantu bavyemera nkuko je ndavyemera ko je ndamaze kuvyibonera ariko ko umuntu abibona kuri social media biramunanira kuvyemera nkanera rero ari proche yiwe n'igikiyo bwira umuntu kugira ngo avyumve ko amubeshera nibaza yuko na Fanny niyo vuga ko ivyo bintu abimuzi ko cyane ntavyo aravuga ko vra kandi nawe naho babivuga nibaza ko atavyemeza ko ari ivyo niko bavyumvira nimba muvugira ko atari ivyo nanje nkamuvugira ko atari ivyo ico ni ikintu gihari co murengano ariko kurundi ruhande akavuga ati abakenyezi bafise ibanga rikomeye cyane a propos y'ivyo bintu yaho tubivuga naho bo vyarabaye mugasanga mufise kwa kuvuga ati ndabivuze je nk'umukenyezi camure kumenga nje ni mu makosa ko ujya n'umushinga nayo wabandi na cyane cyane kenshi usanga mwebwe ntuyubatse ahubwo tweco tuma tumwirinda nuko ari umushinga nahe wabandi tudashaka ivy'abandi dushaka ivyacu allo mwenye hana kabisa ku ruhande rwawe gute ko tutara ko wakwagiriza abere basi nerangira we tubwira ati je ndafise gwanje burya no mu muyagiriza umugabo w'abandi je nifitiye gwanje yandondeye nivyo numva menga biri mu kabogisi ubiriza rero nabwiye Benishi nimba hari banishimwa adahari naho nishimwe umvo dushize mu entre parenthèses kwana Paulo yarabivuze ati uwo bikundiye azovyihoze gusumba iyo vyihoze rero nimba adahari manishimwa hari manishimwa imana ibigena ushaka ivy'abandi shaka ivy'abandi ushaka ivy'wawe ushaka ivy'wawe ntushaka ivy'abandi urumva rero dufate ko nera yaramaze kuronka bwiwe canke aracarondera oya ahubwo ndikunda kwishura ko caka kibazo caberi ari nashira ariko nacenga ruka ndakubuza ati mbega ku ruhande rwawe gute kandi gwanje navuze ko biri mu kawa ngira impamvu babikwagiriza nukubera yuko wewe utererekana gwawe nja kumupibiriya mushaka mu muroki umuntu wale canke nukuri kw'Imana nakamara amazi nibara riza kugwa mu bantu igese ariko kuri ruhande rera ajya ku musare biragoye we ku musare biragoye cyane barazi yuko hari indi poste twabonye ufise inda barakwagiriza ko wewe ufise inda like yabenye ingwe kuze yarakorotse oya genda rero iri mu mateka ya filme ni paki ne umushaka ndabivuga bazo ni Abel yaragowe man none kuri kintu ragomba bavuga Abel batavuga Dani basi none ho genda nini ya Dani si Abel oya ni ya Dani nagira bavuga Abel ko babona ko ari umufitani imigenderanire ya hafi ngira usanga bibaje ko ari twaba twakinanye genda ni ya Dani yes kurundi ruhande twe tugaca tuvuga ati ni filme nka twebwe dusanzwe turi proche yanyu turabihamya neza tukavuga ati vraiment ni movie ivyo bingene ya pare vraiment si atubijue lakini kurundi ruhande bikadu ego abantu nivyo biyumvira bo nituzi we don't know kumbe rero twari n'abandi bashobora gutwara inda akagejera karene no kuvyara ntunamenye ko afise inda mana ni ameza gani haranagera nimara niranagweza ko nivyo bitubaho rero ni haragira ko nkwirikiza bana yaje ariko nizere ko ndihagera bizogenda neza cyane burya ariko ntutinya kuzovavurengerana ganera ndengerana gute ubona ko bafise periode zagute izi ari imyaka mugeramwo bigaca ivyimvyaro bigaca agacajamwo limite iyo myaka ndayisigaje naho no vyaramwo bane vyo gukunda umaze gutwika ingahe imyaka ugeze ku myaka ingahe kare kageze aho hari umuntu yivuga imyaka ati rero ni shano ni sumu yakwanye kuri kino mutivuga imyaka ico bikoze gusa ndakuze urakuze imyaka ndayifise bro uruhinja ariko tuvyidere neza yuko aha yu hose novuga boss novuga umushinga nayo wawe canke ko biri kose nizere yuko atavyakira nabi nawe iyo yumvise yuko muri kumwe na Abel aho nashima wengira vyakira neza ko aranzi neza arazi ko singubagana ni umwana mwiza cyane bazi gitumura umwana mwiza wari wanse kutubwira umushira ariko wamutubwiye ko arahari twamubwiye ko ahari jendi singo navuze ngo ahari hose urumva arabitabura yuko wewe na Abel se ni kawaida
umva abaye ahari Jomana atahuye numva yoceyeho yicaye yes ariko ego yes kuri ruhande tugaje dusubira muri movie ati mbega Nella dusara basozera like mbega Nella ko tuzi yuko harandi bigeme canke novuga andi bakenyezi canke novuga ku rundi rw'abakobwa bariko barakora neza cyane turabona ba Dodo turabona ba Fanny turabona ba Alvela turabona bande mbega ni igiki Dodo azokora kuri chino yiwe canke ni igiki azotuzanira mu ma movie yiwe agiye kuzataratuzanira bitandukanye n'ivyo tusanzwe tumenyereye muri aba bigeme asanzwe bakora ngaho birahari ana kuko ibiba yari inyigisho tari nkenya yaraswitse ni wayanditse kuko ibiba kwera numvise uvuze kuko ibiba ndayivuze ko yavuze Dodo Dodo rero no kwa mbere hariho film izojako kuko ibiba nyene iya Dodo full movie rero nayo ni film ifite inyigisho nziza iraryoshe ahubwo wazoje kwiraba rendi kabisa sinibuka isaha izojako rendi ku ruhande rwa Dodo ku ruhande rwa Alvela naho uravuga ati Alvera hariho filime twakinanye filime yaragiye ko parti ya mbere menga agomba kuja ko parti igira kabiri niko ndavuga ati rero abo bose uri kuravuga ni igiki uzokora tugiye kubona kwa Nella gitandukanye n'ivyo basanzwe baduhereza abo histoire sizimwe umwe umva kinivya yakora kina kukibiba undi my life story nanje nzokina ivyanje umva nibiba bisa gusa dukina mu bisanzwe biba mu buzima busanzwe umwe tusanzwe tubayemo nizo dukina kubera hari ababa bikeneyemo inyigisho Jace urumva yuko asanzwe afise ivyumviro vyiza na nivyo tuba dukeneye kumva na nivyo tuba dukeneye gushakana cyane cyane kumenya ati mbega nibiki tuzoba tubona kuri Nella bitandukanye n'ivy'abandi ko abantu bakavuga bati byose basa no kuba bikenye babimaze mbega Nella wazatuzanira ibiki ariko urumva ko Nella kubwiye ati bizoba hariyo byinshi cyane biba ku bantu kandi ubuzima buguma buza bushasha nkuko Nella ashobora kina filime baja muri Serbie nukuri tujya bukinyonga mu kugenda filime nivyo kunda ko bayimara yese ubuzima buheze ku isi tukiri ku isi byo gukina biracabandanya byinshi cyane ego mbega filime rero mwakinye mu Rwanda izosohoka ryari Nella filime twakoze mu mpera z'ukwezi harigeho coming soon sinzi ko warava fin septembre kwezi kw'icenda guheze zocijako kabisa nizire ko zari filime imeze neza cyane abacteurs b'abanyarwanda mwakoresheje ni bande harimwo Asia Mutoni harimwo Tukote harimwo Didier Kamanzi harimwo Witwa Rubangura harimwo ndayonda mwibagize n'umukobwa ara twarabonye na yaka ntarimwo harimwo no mu grand frère wa Asia mu grand frère wa Asia nawe nyine asanzwe akina amareresi ku rundi ruhande umuntu agacifuza ati mbega filime yanditse nde iryo filime rero ndavyivugire cubenga gutwika ico kibazo rero bona Abel azocishura usanga ndatwitse gisanga ari vyo wishe oya usanga twika azovyivugira ariko urafise ico wunganiyemwo muri rya filime azovyivugira uratinya ko wakwirukana mu kazi oya nanga uratinya ko wokwima crème glace oya arakubwire neje bundi umuntu ugira mubane neza bisaba kumwubaha ukamwubahiriza mu bintu vyiwe rero nimba filime ijya ari projet yiwe nayibayemwo nk'umukozi wiwe sinomwinjira muri vyose ariko usanga nko ndarengera karimbi kandi igituma ikintu gitaranye abantu nikiba kinini usanga bya bintu twari turavuga birabaye kuri kwibata mushetani ashindwe sana ahari hose vraiment apigwe moto azocishurira wenyene Jace wakoze step media 257 nerakubwira ati je ivyo muri company ni vya company je ndabivyo wanje nja gukora akazi kanje nkaheza hanyuma bakampemba musho wa mwezi seti ko weme utemeye niba guhemba murapigwa kwa crème glace tu warabahemba imyaka mfise nohembwa crème canke uri muri babandi baja guprofita ubumenyi gusa kwa Abel no kurondera 6 hanyuma après excitant muce mu muva après excitant muce mu mucika ko ramamaze kuba ivyamamare ukwezi kumwe ashaka kubeba Rwanda ari kufanyisha ama interview mingi ma media tour hanyuma après excitant twumva Nella yavuye kwa Abel Chamvuga ati none ya vraiment Abel malheureux vraiment dukuri kwivara
mana nikabe kweki tuvana nukuri kw'Imana ariko turabantu Nela turabantu mugabo sinifuza mu buryo butari bwiza ariko none nanje rigiye bwo mishi itari nziza rero kandi naho byo bari ndi mukuri biragora rese ndavyifuza nukuri Nela turabantu kandi twambaye imibiri birashitse urapresence umugabo wawe Abel arabimenye Abel arababaye agaca kubwira ati mbenera uretse ko je burya nari mu rukundo nawe yehe hari ndagukunda ngo ngwiki akiya Mungu Imana imbabarije canda cemeye hanyuma bikashegana ndifuza yuko umugore agira kabiri jewe deuxième biro kubera iki none mbasijeyo none ndafata ko Imana ubunyere ocha wanga nukanyatsire ko ibintu bibi nukuri oya ni kibazo ko twese biraba none birashika ivyo bintu biramaze gushika birashika ico usaba Imana nishiguhareka oya sico usavye gusa birashitse muri yo ka Nela birashitse utiteguye wocu ukora iki Nela no vyemeye wocu umugira gute no muganiriza no rero mukuru wanje muvyeyi Bwana Abel Bwana Abel cyuhero cawe ibi bintu ukuri nakuno vyikuramwo nanje ngakomeza ubuzima bwanje nawe ukomeza ubwiwawe tugasha turahuzwa n'akazi agaca kubwira ati ntibikunda Nela nuvaye ko ntagufise hano uri seri iyo ni filime tuje kuyandi oya turiko turavugana biriko birashika Abel urumva ariko arabikubwira muri iyo nzira wowe yukuradiraga uraregera mana ati ndabura unyana Imana yanje mari bindine no kuresha yo tirafuye igeze ariko kurundi ruhande nizere yuko bitwashika kandi urumva yuko kenshi mu buruzwa n'akazi ariko benshi bakavuga amajambo menshi cyane agiye atandukanye ni nkuko bivugwa ku bandi ariko kurundi ruhande tukavuga ati byose bivugwa kubera ari ibikorwa byiza iyo bataba kuri ibikorwa byiza ivyo niba bivugwa sivyo Nela niba bikuvugwa kweri gusa nyene nashobora nivyo kunda ko habaho ibintu bitavugwa kandi twavugwa vyiza gusa nituvugemwe bibi nivyo konda Yesu twibutsa rero filme ahizosokera filme nababwiye ni mu mpera z'ukwezi ya filme ya Abel nzoba yitwa gute nayo nzi kuva twayivugiye tubwira izina twa Jason Ngenda izi ni East African Love ntibage sivyo none ariko nizere yuko abantu bazoyikurikirana cyane kandi bazikunda ku bwinshi kurumva yuko harimo abahanzi benshi cyane harimo ba Asia harimo nabandi benshi cyane bagiye batandukanye bo mu Rwanda ariko kurundi ruhande kuja twibatse none ko mwashimye kuja mu Rwanda ko mutarondeye basi ba Mede hariya ko mutarondeye novuga ba Fanny Lavine hariya ko mutarondeye novuga ba Dohari Abeli arafisa amafilme yakinanye na Fanny harimo Fanny arafisa amafilme wewe urakinana nabo none bandi ba Fanny aba novuga ba Sabasi hariya kuri iki none utigeze propose iyo idea ati basi ndaje ndashaka ko tuja mu Rwanda kwanza bazodukorane nabo bari ngaha ariko naho nimba tako turakorana nagwa ngo rurimo ni nkuko nabone ukumva bagiye bisanzwe kabisa nagwango ni kwagura nyene umuryango kwagura umuryango kwagura karere yes kabisa kwaze vyinshi na Nela mbega Nela ni kibazo ngunze kwaza abantu kugira twumve yuko ari kintu cagiye kimusigara mu mutwe mu byo nakubajije vyose Nela ni kihe kibazo kimwe wibuka nibuka byo byambaje sindavyibuka kimwe ikibazo rero wambajije ahubwo kitari ngombwa kumbaza ngo ndafise umusheri bidakenewe singo wabinyemeje ko mfise umugabo ivyo rero ndose kuimbaza bana yaje ndavyo yifuza wanze kwa vendre hayo umuntu nigeze kwishira kwa stage acambwira ngo uzonyereke ngo umutipe ngo musohokana umutipe basi mukundana acambwira ati nawe uhari kandi naho yoba hari sino muposta sindamuposta aciye ameba yaciye ngo ndamutafitiye mwingine ngo guheba gute nukuri kw'Imana sivyo ngibiza gukundi nivyo rero umva biragoye kandi bon icambu chaka cyumuraho umukunzi no cugu muvuga canke umupibria naba yataka yabahari kabisa uramutafuta ngo bitugane ngo sheri bitugane sasa inakuwa ni pancarte ya leo vitu gani tutonova tutoshe huko Jeisho koza tevenya kuri gatanu indwi twaze byinshi cyane na Mutoni Ornella yatubwiye byinshi cyane byo mu Rwanda yatubwiye n'ukuntu vyagiye bikurikira ariko kurundi ruhande Nela je ikibazo gifuza kubaza ko gusa ni cyanyuma ni cyanyuma umviriza wowe warakoze ibiganiro byinshi cyane par rapport ya boss wawe novuga Abel Nduwayo kubera iki kweki umezu kono sisa jena nabikoze nabikoze kubera Abel none byo bari turazinanye none nibamenye kubera Abel nibamenye ko twaje na Abel narabikoze kandi ibyo si byiza gukora ibiganiro ni byiza mbere nabahagi nakoze bingahe ni ibintu benshi bagiye bitanu muga Abel twabonye bingahe
bibiri sindavyibuka kubera iki none nera niho tabishatse abe niho tabishatse vraiment ku rundi ruhande ngo abanyarwanda ngo barakubonye barahabuka yewe navyo bigeze bambwira ngo burya ngo Sabe yarakubonye rimwe cyavuga ati je ndifuza ko dutwika n'uyu mwigebe Sabe muri iyi simbi hari ati ndifuza ko dukorana ikiganiro n'umukobwa nyene ni kwa kunda abanyarwanda barakunda abarundi yarambaye nyene arambwiye abarundi kazi amaramagara kuri ikiganiro abirenze yarakubonye araguhamagara mu kuri ikiganiro hanyuma bango yarashe ngo nugushuha canke mu kiganiro tu lakini mu nzira y'ikiganiro kuri kino natigiza arondera Abel na Abel ni yo bishaka bari gukorana kubera umunsi ngiye gukora ikiganiro Abel twari turi kumwe rero bica biba ngombwa Abel nawe akorana na Chita rero bica biba ngombwa ko nkora ni kujya kuntu mwaje munabona Abel mu kiganiro kwa Chita sinzi ko mwabibonye ngiye aho bako barakorera ndabasanze kishikirana mu kiganiro kwa Chita X large naho yitwa nakoze kwa Manibu Abel nawe ko batamukoresheje Abel nawe atabishatse ryo Manibu ni shumi yiwe barahuza byataye kabisa ariko ku rundi ruhande byaraduteye no vuga amatsiko tuvuga ati ni ibintu twe kuzobaza tumenye impamvu mwibaje ko harimo akana voilà ko kuko Abel haje n'umustar akomeye cyane ngamu Burundi turamuha cyane none kugira mboneke sikorane kumwe n'umustar Abel bona Abel tuvuga ati kumbe babonye umukobwa bagaca bashobokiye umukobwa pa rapport y'umuntu yo wapi ni watabikunda Dani wageze mumubona mu biganiro yakoze kwa Manibu gusa ni kubera nibo baba batabishaka batabikunda kabisa none je niba bambwiye dukurikirana je sinimanikinira cyane ko yarabigeme mworoshe gutanga views sinzi bitesha navyonzi Yes nera ndagushimire cyane ndabashimiye cyane yes twaze byinshi cyane vraiment ati sema amen sema amen tena amen tena uri gusenga ryari je nabandi ndasenga n'ubu nyene yemeje gusenga waje gusenga nyene ego Imana ko nsa n'umuntu avuye mu mwuga Imana nasenze no kurira irabeshegwa mana yanje none nera umunsi umwe turagiye mu ijuru Imana igacivuga ati je ngira projet ruvuga ama affaire yose ya Nela gatusanga papa wicaye hajya na mama wawe n'aba oncle nabajya abantu bigeze je sais pas guhenda canke bigeze kuguhenda je sais pas les histoires twese twicaye hajya akana bateye inkuru twese na marayika hari na mweranda hari biranavuga yuko umweranda acumura agakashumura indwi ku munsi none zimonje nyene no maramara basomye ikigogwa cyo kivunga kiragatsindwa nera ndagushimire cyane bye rero oya sidaheza kuvuga kunjaniranye sawa badanye abakunzi ba Step Media shaka kubisabira akantu gatoya ego sha sinogena navuze ko narandiriye kuri channel yanje shasha bensho yabivuze cyakora yitwa gute no twayivuze bwa mbere nayivuze yitwa gute turaza kwishira ko no kuri community ya Step Media sawa turaza no kwishira ko no mu kiganiro sikiraza kubikora kuko tubikorera abantu benshi bagiye batandukana ko natwigora bidukoreye yego yitwa ni Mutoni Ornella official Instagram nuko nyene Facebook ni Mutoni Ornella official Twitter na Twitter nkoresha TikTok Mutoni Ornella mana yaje yes ati rero imbuga zawe ni Mutoni Ornella zose biroroshe cyane ko muragutora tuzotagura kubona ko ibikorwa vya Ornella ryari vya Ornella yo ndabatera amatsiko ndabivuge muri nondwi urabona cover urabona coming soon ya filme yawe muri nondwi turimwo muzogwe musengera akunzi banje kandi muzoshigikira basha mudahari naho twoshika vraiment nawo babura je ngasigara ndumwe ndagira subscribe vraiment nazo turapartage gushika bamenya ku ngufu sivyo none ganera bavyumve babikora kabisa kumana nanzigo no kucimana kabisa amaguru mushira hasi ndigo muyihona Geisha kuza sepenya kore gatanu indwi twaze byinshi cyane na Nela yatuyagiye byinshi cyane vraiment atubwiye ubuzima bwe mu Rwanda bwana mu Burundi mugasanzwe abanyana mugenzi we novuga Abel Nduwayo yes nabasanzwe n'abagenzi biyo bantu vuga basanzwe bakinana mareresi hariya muri kukibiba yes yatubwiye byinshi cyane n'abandi benshi bagiye batandukanye tuzosubira no gutaha utibagira kugira subscribe ku ma channel y'abasanzwe bakina mareresi bose novuga ni benshi cyane murabazi abakera n'abashasha bose no badondagura sino baheza Imana raduhezage dufise abakinyi benshi babikora neza cyane nibagira kugira subscribe kuri channel zabo mutibage no kugira subscribe no kuri channel ya Abel Nduwayo no kuri channel ya Ornella Mutoni tuzosubira rero bye bye